Ndakuramukije wewe dahema ko natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure nyari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye bivanye n'ibisata bitandukanye, igisata ca politike, igisata cy'umutekano, igisata cy'indero, inkino n'ibindi vyose bitandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe ni mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Bujumbura, ubukene bw'amakara burishe imiryango. Aho mu yandi makuru ibihugu 20 biriyamiriza ingendo za President Ndayishimiye mu burongozi bw'ubumwe bwa Afrika. Rero niyo makuru ayatubagejejeho kuri izi mfunyapfunya niyo tubaye kubagezaho ku buryo bw'idonido. Wicyo usabwa no gukomeza kubana natwe, kandi kuri wewe utari wafyonda sabone fyonda ko amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma yo kubona notification. Reka rero tudatevye tubageze hano makuru ku buryo bw'idonido. Bujumbura, ubukene bw'amakara burishe imiryango. Bujumbura kwa 2026 ntwarana 2026 ubukene bw'amakara buriko burafata umurindi uteye amakenga mu makaritsiye menshi iyo mu gisagara ca Bujumbura. Abadandaza n'abanyagihugu berekana ibintu biteye ubwoba. Ayo makara yarabuze, ibiciro navyo biraduga. Aho abadandaza bavuga ko gutunganya igice c'umufuka cigurwa hafi ibihumbi 100 vy'amarundi. Umufuko wose ugashobora gushitsa ku bihumbi 250 vy'amarundi. Niko umudandaza umwe twasanzaho adandariza avuga. Iryo duga ry'ibiciro rigira ingaruka zikomeye ku mafaranga akoreshwa mu miryango. Mu makarisiye amakenga guma yiyongera, abanyagihugu benshi bemeza ko ubuzima bwari busanzwe buzimvye, ariko ko iyo ingorane y'amakara ije gusongera isibe. Kare umuryango mutoya warashoboraga gukoresha ibihumbi 5 ku makara yo ku munsi. Ubu ayo mafaranga asa n'ayataco amaze. Bivugwa n'umuryango wo mu Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Ku miryango imwe n'imwe ingorane n'umurengera twari dusanzwe tubura n'ivyo kurya, none ingorane z'amakara zongereje ikibazo c'ubuzima bwa misi yose. Bivugwa n'umwe mu banyagihugu biboneka ko afise umwitwarariko mwinshi. Ku ruhande rw'abadandaza, imvo zituma ubwo bukene bw'amakara zoba zitandukanye. Claude Karenzo, umudandaza w'amakara, avuga ko hari ubukene bw'ibiti mu gihugu. Ibiti vyarahonye cane mu bumanuko, amashamba yaragabanutse cane, niko yemeza. Iyo ngorane yerekana ikibazo gikomeye kijanye n'ibinyabuzima. Ukuzera inze ku makara y'igiti bituma amashamba abangamirwa mu burere bwinshi bw'igihugu, bigatuma ibinyabuzima bibangamirwa, bikanatuma haba ihindagurika ry'ibihe. Ihona ry'amashamba ntirigabanya amashamba gusa, ahubwo rirabangamira uburyo bwo kubaho mu miryango myinshi ibayabaye. Muri aka karere ibihugu vyinshi vyarahevye gucana ibiti. Mu Rwanda indongozi zihimiriza ikoreshwa rya gazi mu guteka hamwe n'ibindi bikoreshwa mu guteka nk'amablanket, biciye muri politike yo kubafasha no gufashanya n'igisata cigenga. Muri Kenya imigambi ya leta hamwe n'utwigoro tw'abigenga vyarohereza kuronka umwuka wo gucana biciye mu buryo bwo kuriha bworohereza imiryango y'amikoro make. Muri Tanzania utwigoro nk'utwo turakorwa mu ntumbero yo kugabanya ikoreshwa ry'amakara y'ibiti, hakaba n'abahimiriza hamwe n'uburyo bwo gushigikira ukuntu baronswa amacupa y'umwuka wo gucana.
hampande y'ayo mahimiriza ivyo bihugu vyarashizeho uburyo bwo gutanga amahera uzotuma imiryango ikenye cane ironka iyo gazi yo gutekesha. Ivyo biratandukanye n'imigambi yo muri leta y'u Burundi, aho politiki ya leta mu bijanye n'ibikoresho vyo guteka ikiri hasi kandi idashikira igice kinini cy'abanyagihugu. Kurikiranira hafi kuba atanga ingo ziboneka mu rugero runini cane cane mu bijanye no gufasha kuronka iyo gazi canke ibindi bishobora gufasha mu gucana, bituma abanyagihugu bama babona ko bategerezwa gukoresha amakara y'igiti. Kuri iyi ngorane abanyagihugu n'abadandaza basaba ko haboneka inyishu yihuta y'indongozi, harimwo politiki idakumira, gukingira ibituruka mu mashamba n'ishirwaho ry'umuti urama kandi ushobora gushikirwa n'abanyagihugu bafise amikoro make. Hatabaye gutabara mu buryo bwihuta, bagabisha ko ibintu bishobora kunyuka mu mezi ari imbere. Andi makuru, ibihugu 20 biriyamiriza ingendo za Perezida Ndayishimiye mu burongozi bw'ubumwe bwa Afurika. Nta mezi abiri aramara arongoye ubumwe bwa Afurika, none yamaze gukwega ikibazo gikomeye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Kwigenekerezo rya kabiri ntwarane 2026 Uburundi bwatanze izina rya Perezida Macky Sall yahoze arongoye Senegal nk'umukandida ariko yitoreza kuba umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Uburundi bwavuze ko bubikoze nk'uburongoye ubumwe bwa Afurika. Iyi nshingo yarababaje cane abatwara Senegal ntiyigeze itahura ingene uwahoze atwara igihugu yatanze kurongora ONU igihugu ciwe kitavyemeye. Perezida Macky Sall asanzwe atavuga rumwe n'abatwara Senegal uno munsi. Mbere bo bavuga ko bipfuza kumucira urubanza kukugene yatwaye igihugu cabo. Muri ino ndwi Perezida Ndayishimiye asa nk'uwageragereje gutegeka ibindi bihugu vya Afurika ngo vyemere kandi bishigikire Perezida Macky Sall nk'umukandida wa Afurika. Perezida Ndayishimiye yatanze amasaha 28 akora ico bita silence procedure, nukuvuga ko ibihugu vyasabwe gukoresha agacerere mu kwemeza Macky Sall, maze ibi tamwemeye akaba arivyo bivuga. Ntivyatevye mu masaha 28 gusa ibihugu 20 vyari bihejeje kwiyamiriza iyo ngingo. Muri ivyo bihugu harimwo Senegal mbere n'ibihugu bikomeye muri Afurika nka Afurika y'Epfo na Nigeria. Ibihugu ntivyiyimirije Macky Sall, ahubwo vyiyamirije ingendo za Perezida Ndayishimiye. Ivyo biboneka mu butumwa bw'igihugu bivuga ko bidatahura iyo ngendo yakoreshejwe mu kuvyemeza ko Macky Sall ariwe mukandida wa Afurika. Ibihugu bivuga ko vyari kubazwa imbere bikanabiganirako. Igihugu ca Nigeria nico gisa n'icatomoye rwose amakosa yakozwe. Nigeria ivuga ko atangorane ifise ku mukandida yavuzwe canke igihugu avamwo. Nigeria ivuga ko kumbure iyo habaho kuvugana hari gushobora kuboneka irindi zina. Nigeria ibona ko hakozwe ikosa rikomeye kubera umugabane wa Afurika w'ubumanuko na Caraïbe ariwo uramukiwe kurongora ONU. Nigeria ibona ko iyo ngendo ishobora kubangamira bikomeye inyungu za Afurika yose. None bigiye kubandanya gute? Perezida Macky Sall we avuga azobandanya kuba umukandida. Senegal ivuga ko itigeze imwemeza.
ubumwe bwa Afurika ntibwemeje yoba agiye kuba umukandida w'u Burundi bwonyene. Umuhanuzi mubi twarabivuze, umunsi umwe Perezida Ndayishimiye azicuza kuba yaragenye Edouard Bizimana kuba umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Iri ni irindi kosa amukoresheje, kuko niwe yategerezwa kuba yamweretse ko ariko arakora amakosa. Iyi ni intango aba bantu uko batwara u Burundi bibaza ko ariko n'amakungu atwarwa, ari aho Perezida Ndayishimiye yahabwa kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umukenyezi wiwe yakomeje ngo yamukeje ngo agiye kuba perezida wa Afurika. Bungira baratanguye kubibona, natamenya ko adategeka ibihugu bigize Afurika, ahubwo ko ari umuhuza wabo bangana, azorangiza ikiringo ciwe iteka rya Afurika rigeze habi cane. Ni ikintu kibi cyane kubona Afurika yerekana ko idafatanye iyo hageze kugwanira inyungu zayo ku rwego mpuzamakungu. Iki nico umukuru w'umuryango yari ajejwe ubundi, none vyanse mu ntango. Aya rero niyo makuru twari tubafisiye none. Dushimira wewe dahema ko banatwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose dahema gushikiriza kuri ndebesha kuri ya nayo yacu ya Isange TV. Rero muri aya makuru reka tukugeza impfunyapfunyi zayo kuri wowe tutatanguranye. N'amakuru twabareye ko ikena ry'amakara abanyagihugu b'Abarundi riteje inkeke, bakaba rero basaba babijejwe gutora umuti w'iki kibazo. Naho mu yandi makuru twabareye ko mu gahe gato Perezida Evariste Ndayishimiye arongoye ubumwe bwa Afurika, rero arimo arakoresha ubwo bubasha bw'uburongozi mu binyuranye n'amategeko Afurika iriko igendera ko. None ibihugu birenga 20 vyamwiyamirije bivuga ko bitavyemera. Rero niyo makuru twari tubafisiye none, reka komeze kubifuriza amahoro y'Imana.